nibyo mwarakurikiranye amagana asezerana mu mpera z'ukwezi kwa mbere byagenze neza. Najewe ibyo nibuka kubera bimwe sinavyibuka, sinamenye n'ingene nagwaye naki. Yarashitse mugabo abaganga baravuga bati ibyo byose turavye nameze mutanyarukije birahera. Cyo dushimira yeshoye umukuru w'igihugu yaraje nyene yari mu modoka y'abagwayi aravuga ati ni munyarutse bagira durashika Bujumbura, muga kuva Bujumbura abindi nasuye kumenya. Urumva rero imingirwi zibije statistika byibuka umukaya rugamba niwe abizi cyane kuri imbonesha kure ya Hejuru TV aho muri hose turabahaye kaze. Reveriyano ndi kuri yo agasigura ko abaganga bagize bati mutanyarukije birahera, aremeza ko yamaze indwi zitatu muri koma. Reveriyano ndi kuri yo rero yoba yaratanze ico bacaratumye agwara, yongera amenyesha ko amagara yiwe ariko arasubira kwifata neza cyane. Hari ejo hahise kwigenekezo rya 24 ukwezi kwa gatatu 2025 Makamba, mu ijambo yashikirije abagumya banga abaserukira amadini n'amashingiro indongozi n'abandi batumire bari baje mu birori byo kwinjira inzu yiwe yubatse muri zone Gisenyi ruhanze y'ikibuga Nkurunziza Peace Park Stadium. Umunyababanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yavuze ko amagara yasubiye kumera neza n'ijwi ryasa n'iryari ryaragiye ubu rimeze neza ku bice 90%. Akaba yarabwiye abagumya banga ko intandaro y'indwara yamukitse hafi ukwezi kose ngo bwoba ari uburuhe bwinshi kubera ingendo n'ibikorwa yagize mu mazone yose agize igihugu cy'u Burundi. Muri iryo jambo nyene akaba yarashimye umukuru w'igihugu n'abandi bamubaye hafi bakamufasha canke bakamusengera muri ico gihe ari agwaye. Muri aya makuru mugiye gukurikira amajwi ya Reveriyano ndi kuri yo asigura iby'ubugwayi bwiwe, mwumvirize neza uko yabisiguye. Yesashimwe. Assalamu alaikum. Nyakubahwa Buramatari w'intara ya Makamba, n'imanga w'umugambi mu ntara nziza ya Burunga, Mwepiskopi murongoye diocese Anglikani ya Makamba, ba mustanteri hariho mustanteri w'ikomine nziza ya Makamba, ndongozi z'umugambwe abashinga amateka bakunze amateka, umwe wese ari ngaha yiyumve tigeze CNDD-FDD. Burya uwo munsi nta majambo menshi mvuga yaragera, yababwiye ku munsi wa kane abi Makamba zohura mu gisabisho, kandi twateguye ijambo ryiza ritomoye kandi rirerire. Muzoze mwipanze mwambaye neza kugira ngo amashusho azoboneke neza kumbonesha kure y'igihugu. Nibyo mwarakurikiranye amagana asezerana mu mpera z'ukwezi kwa mbere byagenze neza. Najewe ibyo nibuka kubera bimwe sinavyibuka, sinamenye n'ingene nagwaye naki. Yarashitse mugabo abaganga baravuga bati ibyo byose turavye nameze mutanyarukije birahera. Cyo dushimira yeshoye umukuru w'igihugu yaraje nyene yari mu modoka y'abagwayi aravuga ati ni munyarutse bagira durashika Bujumbura, muga kuva Bujumbura abindi nasuye kumenya. Urumva rero imingirwi zibije statistika byibuka umukaya rugamba niwe abizi nani bere masuingi. Mugabo kubera Imana kubera ibisabisho byanyu haheze nk'indwi zitatu narasuye gutora ubwenge, ntangura kubaza iyo turi, ntangura kubaza ingene imbonera kure zimeze, naho nyene ntibwamire neza. Mvuga nti none iki gihugu mu karere hari intambara, none abanyagihugu biteguye neza, abagaca bavuga ngo reka kuvuga ivyo bintu. Je ndavuga nti nta bindi, none ko tabindi biriyo mu mutwe. Umuntu avuga ibiri mu mutwe nkagade yovuga Bibiliya asoma muri Mariko kubera ari pastor na musenyeri jewe nabazishika ivyinko nako bikomeye
kabona bagomba kurwanya Nkurunziza kapu ngo ni nk'ivyo birori vyiwe yamaze gukanya tubigwanye ngo nakaye ntabwo bafite tukubihagarika avuga nti niba bigwanye ntibazoshobora mugabo hose kwakurota mugabo urumva rero ivyo urose abahiya kandi nico gituma itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu tubasabe abanyagisenyi cyane n'abanyamakamba iyi stade zoyuzu tuvyerekane kandi mwese tuzosaba twabwiye abanyagisenyi b'izone umuntu wese azokwinjira adafise ikimenyetso cemera kuyinjira azokwinjira hariho umugwi uriko urabitegura muzorondera amakarita niyo muzokwerekana kugira baye impuzu mwambara tukwinjira muteza ntanuma azokwinjira soko yigombeye kugira tugwanye akagaye batumye imyambaro 30,000 kugira akagaye kagabanuke hanyuma twitere n'iteka kuko uyu mugwa mukuru yahezagiwe umugwa mukuru w'intara ya Burundi umunsi w'Imana nabo bavuze ko batatu kwa kane ntangorane kwa gatandatu za Nyanza muga kwa gatandatu mwebwe muzoje Nyanza kugira ngo abaza Nyanza nta bafise nta n'igitoro gitokera goyigoyi mwe muzorindire ngaha muzuri kibuga umupira wobereye igitega twawuzanye ngaha abasatu muzobwirane ikibuga cyose cyuzure nta mahera tuzobaka tugira turamukanye ariya batwara Aigle Noir bakunda amahera ntabyo amahera sinzi aho binyegeje ntabyo amahera kwa gatandatu twasabye yuko umugore Aigle Noir wogiye igitego kirana na Muso Sugar bizoca bibera ngaha no kuwa gatandatu zokurikira kwa Mungu tushomukira bakirana na Vitaro muzoce muza ntimuzoriha iya Mungu ibiri ntanuma azoriha Fideli nareke kuravyishiko kugira peti y'amahera murumva rero tuzoronka umwanya kuyaga reka uyu munsi twarugize ngaha ijwi ryari ryaragiye ryagarutse nico gituma itariki 20 batuza tugaruka twaje tuguma igitega kuko nta gitwaye dufise ijwi nta ryarimwo ngira mwarumvise amasengesho y'igitega naho navuze ijwi ntiryari rwanje mugabo ubu rero ko riraza kandi nibaza yuko rigeze ku 90 kwijana ngorane umwanya uzoganira yavuze byinshi nyamanga w'umugambwe urugama twimirije ibikorwa twimirije umwanya kuganira twicaye cyane cyane avuga hafi y'umugwa mukuru kubera sinzosubira kuza ndiruka mu mazone yose no hava njegera kuko n'ubu bavuga yuko byabaye ibintu byo kuruha kw'imyaka myinshi urumva rero sinzo oya umwe wese reka ndabaha akazi namwe umwe wese agendera amakomine 119 aca agendera intara 18 aca agendera amazone 453 aca agendera intara shasha 42 aca agendera ibikorwa rusange byose kwa 6 aca agenda ku bibuga byose Bujumbura kuraba ngene bari kwarubaka aho ntiworuha ndaya ko bivugisha mugabo tuzoba turi kumwe nico gituma sinavugana n'umunyamabanga w'umugambi mu ntara mitingi y'agahomera y'agakura y'intara ya Burunga twasabye kizobera kuri stade izobirongowe na Nyushwera umukuru w'igihugu warategekanije abantu 40,000 bazokwinjira indani nahajya bagiye bakinira tuzatwicayeyo twahuzuye hose n'imyambaro mwese mwambaye imyambaro itukura bitu kwabo imyambaro isa n'urwatsi rutoto kwabo imyambaro yera ukwabo twerekane yuko iburunga
muri leta majoro aba bamusenyera cyo gusengera cyo bibandanya nazi yuko igihugu tujavugana naho bari ngorane turazivugana icyo gituma mu nama ya komite muri mugambwe twiceza bwa tuti ibi bihe turimo ni ingaruka z'ibintu byabaye mu misi yose rero twicare umwe wese akora ko mu mpuzu turavuga ibyo dukora nibaza yuko babijejwe bavuze yuko umwe wese nakoramo ko mu mpuzu capatazi twari yambaye capatazi mu rero capatazi ni kivugo nizo mpuzu zose 30 zo mwambaye ariko capatazi kora ni kivugo cyiza kugira duhindure imiryango yacu ngene ibayeho kugira ngo uburundi bwacu buhinduke bizoguma tuvuga ngo igitoro cyabuze igitoro kibura kubera dashora hanze icyo mukimenye wewe iswa udishora ngaha imyimbaji udishora ngaha itomate ngaha iki none ayo mahera muzogura igitoro muzayakurahe erega gusega nako nyene bigabanya uburemere ari ukusega ni kuremere bukumbuka nicyo gihe twavuze tuti umwe wese nakore umwe wese umwene gihugu avuga ati je nazanye ibiro 10 by'ikawa ibiro 10 bivamo amadolari 60 nzoba ntereye mukuzanira izo zingahe z'igitoro umwe wese zozarandikisha kwa mustanire je kwa rimba 10 ati burya je uyu mwaka natereye ibiro 5 by'ikawa ibiro ya majana 5 z'ivoka mumenye yuko bigenze neza uzori munyibuka zoba ndimo ibyo dukeneye tudashoreye hanze bizoshoboka dushoreye hanze ubutare dushoreye hanze amavoka dushoreye hanze ikawa dushoreye hanze ibintu byinshi tugira urutonde ipiripiri byose ko turabyandika kugira ngo umwe wese azararima utuntu twose cyo gushorera hanze mugabo kusega ni kugabanya ibiro uragomba urabe usabye lift ukayisaba umuntu afite kuri kabiri hageze hapakira amakara aca yirarisha hirya kugira bari uyapakira reka muzorabe neza aca yirabisha hirya yitelefonesha kugira ngo upakire amakara kubera bakagira ifite pakira urumva rero ibyo ntituvyemera abazungu bameze nka twebwe teza kwikukira muga mu kwikukira teza guca mu nzira igoye basogokuru bamwe barapfuye bavuga bati igihugu n'igikoloni hapfuye abantu tugereranya yuko bapfuye abantu ibihumbi bari ku rugamba b'abanyamahanga ikintu cyose ukeneye kwikukira kimwe amaraso urugamba rwose ruba rurimo amaraso hanyuma rero n'ibi biruha biruhura mu gihugu mu karere muteza kumenya twarabigisha iki hahise ubu n'akazuba harabamo gusubiza inyuma twavuga tuti twemeye muri bake kwanza ugomba kudusubiza inyuma ukorana shitani tuduseyo tugutuka tuguhumiriza ugasenya imana kikumbe umwana mudahumiriza mwese mudaze murahumiriza mwese bamwe basigaye bakanura kugira ntibaducemo muga turashima abarundi nyene bifata ubu baramaze gukura baramaze kugira umutima w'intani nta kantu kaza kugira ngo guca usimba n'umutima imana ribayezagire mwarakoze igisabisho dushimire leta y'uburundi yarakoze ibishoboka byose nyabishobora umukuru w'igihugu n'abandi bose n'umugambi bati nimba bije giturumbuka turagwana intambara zigatifu barayirwana zagenze neza imana yarakoze twese ndetse Reveriyano Ndikuriyo uburwayi bwiwe rero bwavugishije abantu benshi ariko murumviriza ivyo yoba yarasiguye benshi rero bakaba bibaza ko iyo ndwara yari indwara ya politike kuko biragoye kuvyemeza canke kubahakana kuko vyose bishoboka. Reveriyano Ndikuriyo n'umugabo afise igikundiro cane ku ruhande runini rw'abanywanyi ba CNDD-FDD bayoboka nkuru nziza yubisa kuko ari we abahagarariye nubwo vyagiye bimukomerana abandi riyoboka President Ndayishimiye na rwo rukaba rumufata nk'umuntu abangabiye ivyumviro vyabo kwikura ko ivyumviro vya basogo aho rero naho vyagiye biranyegezwa kugira umugambwe CNDD-FDD ntusambuke iyo mirwi
ibiri irahari kandi yarahanganye cyane. Burya n'ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo co kurongora CNDD-FDD kikaba gisa n'icaheze, ariko gusubiriza uyu mugabo si icoroshe nk'uko vyokonona byinshi muri uyo mugambwe. Mbonera kure nka zose mu gihugu zumva cane Reveriyano Ndikuriyo, n'abagumyabanga nka bose baramuzi cane. Murazi ko n'abageni no mu mazone yose nk'uko namaze no kubisigura. Harya rero ntiyariko arata umwanya, yariko akora icazi ngo ariko ariyamamaza. Uruhande rwa Varisito Ndayishimiye kwikora ko Reveriyano Ndikuriyo biciye mu nzira z'ibirozi birashoboka, kuko si irya mbere vyoba bikozwe kandi mu bihugu vyinshi birakoreshwa cane. Kini naco rero aba bategetsi b'Urundi bafise uyu munsi barafise abanzi benshi hirya no hino kubera ubukozi bw'ikibi bwabo. Kumenya wamugiriye nabi ni si coroshe cane muri abo bagendana, ariko naho abo bantu abazokwiranira bo nyene ubwabo, kuko Burundi bayamaze ngo agati gatekeye amahwa karimena. CNDD-FDD rero naho yibaza ko izotwara imyaka myinshi ngo ntibizokunda, kuko hagati muri iyo ngo baguma bategana amabombe kandi binyuma bakategana n'ayandi. Ubukene buzura inzara bwateye abarundi nabwo ngo ni bombe mbi cane. Ku munsi zaturitse rero ngo kizoba ikibazo gikomeye kuri abo ubona ngo bahaze uyu munsi badasiba gushinyagurira abarundi ko batunze. CNDD-FDD ngo ntiyari mbi, ariko abayobozi bayo nibo babi. Misiyo yabajanye mu ishamba siyo bakiriko, ngo bibereye mu bindi. Muri make ngo baremukiye abarundi cane, abariko biteze kuri ivyo bari babagejeje ko nk'imikenyuro bazokoresha kugira ngo bateze igihugu imbere. Aya makuru rero tuyavane muri politike tuje ku migenderanire y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Minisitiri Kayikwamba wa Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo yakiriwe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Perezida Varisito Ndayishimiye akaba yarakiriye umushikiranganji Tereze Kayikwamba hajejwe imigenderanire ya Kongo n'amakungu mu ngoro ya Perezida Kiriri mu Bujumbura. Tangazo ry'ibiro vya Perezida w'u Burundi rikavuga ko Kayikwamba nk'intumwa idasanzwe yazanye ubutumwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bararungikiye mugenzi w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Undi rero bukaba nabwo bwararungitse ingabo muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo ufasha ingabo za leta kugwanya nyashamba za M23. Leta ya Kinshasa naho rero bikavuga ko zifashwa n'u Rwanda. Burundi rero bukaba busanga n'ingabo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko zagiye kubumvikana n'ibihugu vyombi kugwanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho ihakorera harimwo Red Tabara rwanya leta ya Gitega. Biri mu butumwa rero bwazamwe n'umushikiranganje Kayikwamba ntivyatangajwe, ariko mumenye ivy'urwo ruzinduko rwo mushikiranganje mu gihugu c'u Burundi. Reka rero duhereze aya makuru yacu mu ntara ya Kirundo, aho abarongoye imigambwe ya CNDD-FDD Prona n'urunani Burundi bwa bose muri komine Kirundo ngo bahuriza ko umubano hagati y'urwaruka ruhurikiye muri iyo migambwe wifashe neza. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD muri iyo komine rakavuga ko bitandukanye no mu gihe giheza aho wasanga haba imishamirano hagati y'urwo rwaruka iyo hegereje amatora. Cegero c'urongoye Prona muri iyo komine nawe nyene akavyemeza, akamenyesha ko mu bikorwa barimo byo kwitegurira imyamamazo atangorane baragira. Nabiruko rero cegera c'urongoye runani Burundi bwa bose muri iyo komine akabashikiriza ko igihaza ari ikiyago hagati y'urwaruka rwabo n'ururi muri CNDD-FDD, akifuza ko cokomeza wa n'intwaro muri CNDD-FDD. Akaba bashikiriza ko bategekanya ibikorwa vyo kugendera n'iyindi migambwe co kimwe no muri urwo runani kuvyerekeye umubano mwiza n'inyifato ibereye. Bose bakemeza ko biva ku nyigisho imigambwe iha urwaruka yohuyikiremo. Umuyobozi rero mwishikira mu biro vya Buramatari akavuga ko urwo rwaruka rutanga icizere muri kazoza afatiye ku cuka ca politike cahora kirangwa muri iyo ntara imbere y'amatora. Kandi y'ivyo rero Eric Nduwayeze akavuga ko babahimiriza gukora imigambi iterambere bashiramwe canke mu makoperative. Kubwiwe rero baraberetse ko gushigikirana kari byo bizobagira umwe mu vyo baba bariko barakora vyose. Tukengurukiye mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe nandi tuza kubagezaho ku mugoroba kuri uyu wa kabiri turi kwigenekezo rya 25 kwezi kwa gatatu 2025. Turabakengurukiye cane nimuze gucikwa nandi yose tuza kubagezaho.